rero kugira ico kigazi gishikaho kija mu ngunguru nk'iyi mubona kiba camanje guca ahantu bakideporeje kivuye mu murima ariho n'amarungu y'ico kigazi akivunditswe ari mu kivundo. Aha rero ibigazi bimanza kuja mu kivundo bakabivundika bikaca biva ngaha byavunze ari byo byibi byose mubona ngaha byose nibica mu kivundo bikavundikwa no kuvuga bivuye ngaha rero bica babikura mu micafu ikaba intete irobanuye ari nayo ishiza kuja ku muriro igatekwa rero bushasha hanyuma akasohoka ajya amavuta mwabonye twariko turabereka. Nibi bikorwa rero mubona bikoreka ngaha ya n'amazine izi n'ingunguru zose ziri ngaha zisanzwe zikora kuri yezine. Ibikorwa rero bibandanya uku iyi nyubakwa mubona ni proteja iyo ibikorwa biriko biraba bya guhingura amavuta ababiteka bagira gutera bara ahantu bubakiye hameze neza. Iri rero niryo hinguriro rishobora gusohora amavuta. Iyi mashine irashobora gukora ku munsi igashobora guhingura nk'ingunguru nka 60 nk'ijana kuko ni moteri ikoresha igitoro igahingura ingunguru nk'ijana nk'itoni y'amavuta ku munsi igasohoka biciye kuri yihinguriro. Urumva rero akamaro kavyo aba bose mubona harimo bene ibigazi harimo abaje kubafasha babafasha gucanira canke gufasha kwakira amavuta hajya muri rya izine. Hariho abakozi baza kubitoranura babikura mu micafu kugira ngo byinjire ku muriro bitekwa. Abo bose bahakura akarusho. Nukuvuga rero turiko turashira mu ipipa duteka amavuta ya originale nuko rero kandi ameze neza. Tuyakuye mu kinogo hariya twe turabakozi bo ngaha. Yitwa amavuta y'ikinogo. Amavuta y'ikinogo. Ya kabira ya mbere barayashoye yaravuyemo. Ariko shoferi wanayikora ngaranga. Ati mashine kandi bigazi. Konvoyere wiwe izo dukorana shofera konvoyere kuvuga hariho utwaza imodoka n'umufasha wiwe none ubizi ko ivyo biba none dukorana rero iyo ntahari nawe abafasha moteri ni originale mubire nasizemwo igitoro kirimo sawa. Amazi wavomye amazi ni fresh akamashini kariko karayadoza hariya ibinogo birameze neza ibinogo ni fresh sawa. Bigazi birahiye bagira barure amadukanye niko ndategura ikinogo caho bakanyira nzana y'amavuta nshira mu kisi. Sawa wakoze neza wakoze. Tuvuganye vyerekeye akazi kacu ka misi yose kuntu tuza gukora twahejeje kumvikana ingene kuko igihe cyo gukora akazi tubanza gukondora kwanza moteri ikomeye imeze neza. Iyo jewe ntari hafi ubiyaca barabikurikiranira hafi rero je ntahari shitse nari nkubitiye nk'ahantu je nkamubaza ko yabikurikiranye nkuko nawe nyene ashitse ntahari ambaza ko noba nabikurikiranye kugira ngo ntitwihene kugira ngo twonone ibigazi bariko barateka ntibiraba amavuta biracari ibigazi bitaraja mu ihinguriro biba ari intete bene uko hanyuma bica babiteka bishe gose baca babikura ngaha baca babitwara rero mu ihinguriro naryo imashini ikora
byose bariko barateka nibihembeye kuja muri iryo hinguriro nyene. Iryo hinguriro nabyo ni imashine, iyi mashine mubona ngaha ni imashine baza kuyihereza ibigazi bakaca bayatsa, nayo irafise ingene ico isohora ayo mavuta iyasohorera mu mayira yaryo. Hariho ibinogo vyakira amavuta ni ukuvuga ya mbere, hariho ibinogo biza kwakira amazi ameranije n'amavuta basubira kuja kuyakura muri ayo mazi. Ni mubona nkuko bariya mubona bari mu kinogo bahe baregeranya ya mavuta rero acajana n'amazi atabaya ya mbere yamaze kuvayo. Aya magunguru mubona n'amastoke iyo bahinguye amavuta yatararonka abantu baza kuyatora baca bayadeporeza muri aya magunguru mubona. Iri hinguriro rero twebwe turabira imizi yajeyo iri imizi hari gukuramo bikafu, hanyuma nce ndanikira, hanyuma yumye nce ngenda kumenesha ku mashini, hanyuma haca havamo imizi hama nce nshora. turavye iri yengero ryacu, irengero rirafashije abantu benshi, abanyagihugu benshi cyane, iradufashije benshi, turaharonkera akazi, turahakura agafaranga ko kwigisha abanyeshuri, turaronka imise, tukaronka naho ducanira ibigazi bakaduha amahera, abanyeshuri bakiga, tukaronka irasiyo y'abana. Ni ukuri pe turavye ikigazi kiraturereye imiryango. Biravana n'igihe turashobora kunguka cyangwa tugahomba. Ikiro c'imise, imise irashobora kugira gukoroka bivanye nabo niyo n'abashora, iyo bashora basanga urahombye ntacyo urosemo. ibigazi biramaze nk'imyaka 6, ngo biramaze nk'imyaka 2 babica. Imyaka 4 bimaze kuba bimaze gucika. Urabona nk'ibi urabona byahiye. N'ikigazi kiri niba barageze kubica, nk'aba bagomba kubica. Rero kiragezeho kicabicibwa kikatanga umwimbo w'amavuta. Okay. None ngaha kiramaze nk'imyaka 2 bagica. Ni nk'hegitari zingahe ngaha? Hegitari 4. None kugira baboneke ingemwe zo gutera muri izi hegitari 4 hari ahantu bateguye amatuta ngaha imbuto zavuye. Kuvuga hari pepiniere ngaha, pepiniere iri ngaha baca rero barasigaza ibigazi byo gutera ngaha. Ivya ipepiniere yakoreye ahanyene. None muri izi hegitari 4 uvuga nyenezo ashobora kuzironkamwo umwimbu w'amafaranga nganiki ku mwaka? Ku mwaka biragoye gusigura neza kuko kenshi abantu ntibavuga umwimbu wabo, kuko avuze umwimbu ahakura akabona ni mwinshi, yanka ko abandi bahava bamufuya bagaca bahakota kuko yokuba ati ni menshi, aguma ahirahira kuza aravuga. Urabona hegitari y'ibigazi yamye neza nk'ivy'ibiserebe, arashobora kuronka nk'iro gitera y'amavuta ku mukayi mu gihe cy'uko iyo dipe ikaba iri nko mu bihumbi 600 ndwi. Iro dipe bivana n'igihe, hari usanga iyo dipe amavuta yakotse kuko nk'iro dipe nko 305 cyangwa 400 ugwije n'amezi urumva rero kandi si igihe cyose. Sawa, si igihe cyose umwimbu ugenda urahinduka ndagurika. Okay. None kugira bishike ngaha wumva ko bimaze imyaka 6, umwaka ugira 6. Kugira bishike ngaha hasabwa iki
harasabwa intabire, harasabwa kirasabwa gukorerwa kurimirirwa ubona kugira bishike ngaho umuntu ariko arabikurikirana bishobora kumutwara uburyo bungamye ibigazi ugiteye kugira ugishikire cyane cyane kirasaba gukorerwa isuka hanyuma y'intabire nawe urabona nk'ibi byatsi nyene bibaba barimye ngaha kubiturira n'amakosa zigwe nibishira iruhande barimye nk'ibigori cyane ibigori biratabira aha aha nahatoshyiramo wangeri ashizemo naho ni gitangaza ku mwindi none kuvuga ko byo bimaze nk'imyaka 3 korere ni mu myaka 4 5 uri kurasora umukuri kwane kuri kwane nagira rero mvuge nti mbere mu buzima bwacu iki kigazi ubwiranije n'ingene umuntu aba yarushe akarinda ashikira umwimbi gishobora kumara nk'imyaka ingahe kimufitiye akamaro mu muryango gushika naco gisaze muri bisaye ko gisubirizwa ikindi ikigazi ari ahantu heza ahantu biba hariba neza ikigazi kirashobora kumara nk'imyaka 50 kirashobora kumara nk'imyaka 50 urasekeza n'umuryango wawe ugasigarana ugasekeza ko nka uravye nk'ibi bigazi vya kera vyatewe ku babiri ikihari Mutama wavuze inyungu n'akamaro bigirira umuryango ku by'igihugu naho kugira igihugu kibeho kitera imbere mufita intererano nyabaki ku bafise ikigazi ku bafise amazi igishikirwa gute igihugu gishikirwa mu vyerekeye nta mavuta apakirwa imodokari ngo agende ashowe atarishe taxi nta amavuta nta nanyegera ibindi byo biranabinyegeza bigakunda amavuta ntanyegeza rero mweyo matagisi abana arafitiye akamaro igihugu nabo badandaza bafitiye akamaro kumba amavuta agendara arafite akamaro cyane arungura igihugu cyane bafite akamaro kanini cyane ku bwanyu Mutama ko ikigazi umva ari ngira akamaro mu miryango iwanyu mu biringo maze igihe mukora haraki akarusho muvuga muti akarusho dufise ntigasa na babandi badakorera mu kigazi cyangwa badakora ikigazi mwo bamufise nk'icivugo akarusho k'ikivugo cy'ikigazi uco mumaze gushika ko mwebwe kuva muri ko murakorera muri iki kigazi ufate jewe genda umukozi mu bisanzwe je nkora aho kurezi mugabo umva n'udafise nkarabonaho ziragirwa naho zitaha kigazi je nitegereje akamaro k'ikigazi haje no vuga ntikiramfashije carafashije nkuko ujya muvyeyi yakivuze akarusho bwa mbere narasomesheje abana baraheze ishuri kubera kigazi ubu naho ko ndiyungunganya kugira ngo nubaka akazu keza kubera ikigazi rero kirafise akamaro kenshi murakoze cyane bwacu gushimira abariko baratwumviriza tukagira ico twoshikiriza n'abene gihugu mu karere ki komine ya Nyanzarake kuko ivyo muriko muradushikiriza birunganira ikiganiro cabaye cingene habayeho abahinga batororokanye ibintu ngira akamaro Nyanzarake rero barakoze ku bintu bikuru bigize ubuzima bw'abene gihugu bugize n'ubuzima bwa komine Nyanzarake kubijanye n'uburimyi aho bashoboye gushika ku kigazi bakagihereza ibiharuro bagasanga ikigazi cimbuka amafaranga menshi cyane muri komine barashitse kandi no ku giterwa c'umuceri aho ico giterwa c'umuceri gisanzwe gihurumbirwa n'abantu benshi mu mashamba nka yose ya komine Nyanzarake usanga barimyi bagishira mu bindi biterwa biza imbere barakoze ku giterwa c'ibigori ico naco nyene kiza imbere barakora ku bworozi nabwo nyene Nyanzarake kandi ni nk'Uburundi bwose aho usanga abarundi nka bose bakunda akanyama kava ku bitungwa byorowe mugabo ugasanga kubera yuko uwo mugambi utaratsimbatara cyane abene gihugu ngo baronke ivyo bitungwa kuko ivyo bari bafise benshi babinyazwe n'amagume yagiye arashikira igihugu cy'u Burundi bica bisanga rero abanyenyanzarake kugira bafungura akanyama nuko kaba kavuye mu bihugu bibanye bya Tanzania ico naco carashigikiwe ko woba umugambi woshigwa imbere cyane kugira bene gihugu baje barafungura akanyama barashitse kandi ku kindi cyo kubona bene gihugu mu bigize akamaro ka komine Nyanzarake ari kiyaga Tanganyika
ugasanga rero ico kiyaga Tanganyika bacegereye hanini nta kamaro kibafashije cyane ko iyo umwimbu ubonetse uca usahagurwa n'abandi bantu bava hirya no hino ugasanga begera ico kiyaga basigaye ataco biziganirije barashika ku kintu ko hobaho amamangazine no kuvuga amastoke y'umwimbu uva mu kiyaga Tanganyika kugira ngo iyo hageze ubukene bw'imboga canke umwimbu wagerutse y'amastoke yongere yafashe abene gihugu b'Inyanzarake. Umutama akorera ngaha kuri Ihinguriro nitwa Bakunda muri Aloyize. Umutama w'umuhumure w'imyaka 50 n'ingendo. Waratanguriye ryari habaze imyaka itanu? Twatanguriye n'imashini ndamaze imyaka 6. Ihinguriro imaze imyaka 6. Itangwe korera ngaha